idufashe cyane gose. Hari ibimenyetso biranga umuntu yakiriye umwana, yabaye mu gihe cyo kwakira umwana ari we Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru igushire mu gihe cyo kwakira umwana. Imana yo mu ijuru iguhereza inkomezi zo kwitandukanya. Reka kwifatanya n'abantu bari bo bose kandi warakiriye umwana. Hari umwana wakiriye. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya, haleluya. Na umuntu yakiriye umwana, baja abantu bakiriye abana ingohana nyaruka ihute. Aba mama bakiriye uwo mwana bagenda buke buke. Yo hari yabo tuza tubona ukabona disi umwana ariko arabengenga buke buke, yahora yiruka uko ashaka kuri Kotebu no kwa Siyoni hose arakubita no mu Kamenge. Mugabo umwana yamaze kugerayo, ntusubire kwiruka, umwana baramwengenga. N'umumama mugenzi we bafise umwana, nawe ugende nk'ufise umwana, bakaca bagenda. Ariko mama Nadine, jewe sinje nzobona no kuri ndagisi uyu mwana gamana. Ndakumbuye kurya gafi, ndakumbuye akanyama. Yo uyu mwana, yo rindira rindira, umwana avuze twicare, reka tumuruhurire, tumuruhurire ukebuke ukebuke. Umwana nashaka ko wicara wiruka, kubera iki wihuta kwicara? Kandi umwana ashaka kugenda buke buke. Umwana ategerezwa kuguhindura. Urakoze mama Nadine. Imana iguhezagire se kibaze Eric, Imana iguhumugisha. Haleluya. Umwana kujana buke buke, kirazira kumwihutisha, kirazira kumutwara nabi, kirazira kumukoresha ibyaha, kirazira kumunywesha imwema atari yiwiwe, kirazira kumujana mu kibanza atari ciwiwe. Iyo uri mu kibanza ukumva mwemu yera ariko arakubwira ngo ahantu ntihabereye abana b'Imana, ahantu ntihabereye kugororoka, ahantu ntihabereye abakiriye uwo mwana, va muri iki kibanza. Ikibanza cawe ni kiriya c'abakiriye uwo mwana. Umwana umwumvire ari we Yesu Kristo. Bela haleluya. Yesu natufashe cyane. Baza mwiza ati uwo mwana waramwakiriye cyane, none kugishwana kwa kundi twari tukuzi kera utarakizwa. He mugore kugitukana, kugitera induru mu rugo rwawe kandi witwa ko wakiriye umwana. Izina ry'ubukristo wakiriye ry'uwo mwana kuri kuraritukisha. Yesu atufashe cyane gose. Haleluya. Wa mugabo we kugikubita umugore kandi warakiriye uwo mwana. Muntu yakiriye uwo mwana ntagwana, muntu yakiriye uwo mwana ntanigana, umuntu yakiriye uwo mwana ntiyirukana umugore, muntu yirukanye yakiriye uwo mwana ntashwana ntatukana. Hari umuntu ushobora kumva ngo umva ngo je ndakijijwe, mugabo ndashobora kukwereka ubunyine akabona nakwereka ntunyasama ko tani byinyo namenye ndakavuna. Kavuga ni none uyu muntu afise umwana canke yarakorotse? Ko niyo ba yarakorotse ntiwabimenye. Mani dufashe cyane gose. Ndakwereke jewe, ndakwereke, ndakwasa makofe, ndagutatamure yewe. Ukavuga iyi ni ya shusho yo kuwa mu tuza tubona tuvuga ngo Hosana Hosana. Wakiriye uwo mwana arahinduka. Mani dufashe cyane gose. Haleluya. He akaza umva jewe ndumugabo ngaha mvuze nusubizamo tetwa ziba ya Yesu mwana.
mugabo mwiza, nta muntu yakwankiye kuba umugabo, ariko kuba umugabo ntago bisigura ko bisaba gukankama no kugwana no gutukana no gukomeretsa imitima yabo mubana kugira ngo bashobore kukubaha. Ntago bakubaha, baragutinya. Umuntu wubaha uramukunda, ariko iyo hagiyemo n'ibindi byinshi ntago baba bakikubaha, baba bagutinya. Mukire vuba, so araje bamuzira. Mani dufashe cyane. Hari abagore ngaho bakiriye umwana, mugabo sinzi nimba yarakorotse canka kiriyo. Mani dufashe cyane. Ariko ngira ntibari ngaha, n'abagore bari hiyo. Mani dufashe cyane. Uvuga ni umva, jewe ndi umugore ariko se ndi umuntu agendera ndakuzingira ibitenga kabizinga, ndagenda kukwambarira ikola tumarana amanyama, kudahana imbwa byorora imisega. Urabona akaza amakofi ukabona abagore bakubitanye bagwanye n'ibara ryaguye. Umuntu yakiriye uwo mwana hari ukuntu yiyengenga. Vuga ngo umuntu yakiriye uwo mwana. Baza mugenzi wawe ugereranyije kwe ibyo turiko turumva, warakiriye uwo mwana cyane. Mani dufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Hari abantu bagira urusaku, bakagira urusaku ruteye ubwoba. Umuntu yakiriye uwo mwana agira ituze nitekane muri we. Uragira urusaku n'intuze, avuga gusumba abazima n'abakiriho. Warakiriye uwo mwana uvuga n'ibitakuraba n'ibindi ukarenzako, ugashyirako n'ibindi batavuze ukabishyirako. Mani dufashe cyane gose. Umuntu w'umugabo uragira urusaku, umuntu w'umusore uragira urusaku. Warakiriye uwo mwana ntabwo ugenda ubeshabesha abakobwa b'abandi. Warakiriye uwo mwana ntabwo ugenda ubeshabesha abahungu b'abandi. Warakiriye uwo mwana uratuza ugatekana. Mperuka kubona amakuru ariko aracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Umuhungu yagiye muri telefone ya sheri wiwe, agiye kuraba ngo yarazi ngo niwe wenyine akunda avugisha disi, ngo asanga afise benshi avugisha. Acagenda yimanika kuri etaje, arikorora hasi arava. Mani dufashe cyane. Umuntu yakiriye uwo mwana avugana n'abahungu 10 ngo ndabakunda. Uwo mwana waramwakiriye cyane. Avugana n'abakobwa 10 ngo ndabakunda. Uwo mwana waramwakiriye cyane. Mani dufashe cyane. Haleluya, haleluya. Abakobwa ba Yesu, nimwabona umuhungu umwe yarabwiye umukobwa umwe ngo ndagukunda, ukumva buriya abakobwa baravugana baraganira. Nimba wibaza ngo baca muri umuhungu ngo ntibakuzi, barakumenye mubanye muzi naye, gusa nta makuru baraguha. Ariko ejo canke hirya y'ejo uzoyamenya arindirira nuko ataragushikira. Mani dufashe cyane gose. Abakobwa iyo bagiye kuryama ari babiri bafise amasaha 2 cyangwa 3 yo kubanza gutera no kuvuga amakuru yose agezweho muri ico gihe. Mani dufashe cyane. Ntago bashobora gupfa baronka itira ubwo nyene. Hewe urazi runaka bakaryama n'inkuru batayihejeje, bakabandanya ejo suite. Mani dufashe cyane gose. Ukumva ngo umuhungu yareheje umwe, ukumva yagiye kuvugisha n'uwundi, ukumva yagiye kuvugisha n'uwundi, ukumva biriko bigusanga ngaha. Mukobwa wa Yesu ushiramwo kabaza, uwo ntago ari umuntu muzima. Umuntu azi icyo ashaka ntago atora icyo abonye. You know what you want. Nimba uzi icyo ushaka uragenda exact ku kintu ushaka ugatora icyo nyene, and that is it. Mugabo wumvise ngo is dating this one, is dating that one, is dating that one, shirako kabaza. Umuntu ubonye ko atari seriye reka kumufata seriye, nawe mufate nk'utari umuseriye. Ntakomeretse umutima wawe, ababaza umutima wawe kubera iki. Mani dufashe cyane gose. Haleluya. Uwakiriye uwo mwana hari ibintu adakora,
hari ibintu atajamwo, hari ibintu yirinda. Umwana aramubwira ni oya, ibi bintu ntabwo bikubereye, ibi bintu si iby'iwawe. Wakiriye uwo mwana, maze amubwira ati umwana waramwakiriye cyane. Mani dufashe cyane rwose. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo wakiriye uwo mwana nawe bakubwira ngo umwana ntazovuka, uragendana nawe uravuga ni kizima namwakiriye, nabo bamubwira ngo ni mubi ni gwanje, ico ari cyo cyose ni uwiwanje, ni umwana wanje naramwivyariye. Ntihakagira umuntu agutera isoni ku bwa Kristo Yesu wakiriye. Ntihakagira umuntu atuma wumva umaramaye ku bwa Kristo Yesu wakiriye, mu izina rya Yesu. And then ngomba mvuge kino kintu apana no kubari ngaha gusa, ariko no kubari ku marezo sosiyo. Iyi video muyifate neza. Umuntu wese hari imhemu yateye kandi atari imhemu nziza. Imhemu yateye mu bakobwa, imhemu yateye mu bakobwa. Umukobwa ashobora kuvyara umwana ariko ntabe proud yiwe. Umwana n'umugisha, nimba byashitse accidentally mu buryo bw'impanuka, sindakubwiye ko ari byiza kandi sindakubwiye ngo uje gutwara inda cyangwa se ngo uze kwasama bagutera inda. Ariko nimba byashitse ugasama inda ukabyara umwana, be proud of that child. Uwo mwana Imana ishobora kubimurungiza nk'inyisho n'igisubizo ku buzima bw'abantu benshi. Mugabo umuntu muri iki gihe umukobwa arabyara umwana, amaze kubyara umwana akaca amwiriza muhira abantu ntibigere banamumenya, cyangwa akagenda ku muti wabo ku gatumba hariya, inakambara neza, akajya neza, agasa neza, agaca mujana ruguru ngo nyina aje kurera. That's your child, your kid. Ni umwana wawe. Be proud of your child. Murere, mwigishe ku ishure ryiza, mujane mu ishure ryiza. Umwana n'umugisha, ntagiye na kimwe umwana aza ari umuvumo. Hari abandi bavuze ngo iyi Imana izanye umwana ibizanye n'isahani yiwe. Man dufashe cyane. Always a child is a blessing. Igihe cyose umwana yamara umugisha. Man dufashe cyane gose. Ntukagerageze gukura mwinda wasamye inda, reka umwana abeho. So imagine now yuza gukugwamo inda yawe wasamye, ntago wari kubaho. Ibaza inda yanje yari kuvamo, ubuzima bw'abantu benshi ntago bwari kubona igisubizo n'ubw'abandi. Man dufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Be proud of your child. Nimba uri ngaho uzi ko wabyaye umwana ukaba umwugaranira mu nzu utamwerekana, mushira habona bamumenye. Umuntu azokurongore ntago bizokubuza kurongorwa n'undi muhungu. Umuhungu azogutwara azi ko wabyaye. Benshi ngo motife ngo niyabona ko msi umwana ngo ntagaza kuntwara, ngo niyabona ko msi umwana ngo ntagaza kumvugisha. None azoba yakunze we cyangwa azoba yakunze umwana? Man dufashe cyane gose. Hallelujah. Kandi naho yo gukunda atagukunda uyu mwana ntago uzobaho mu mahoro. You will not live in peace. Yesu natufashe cyane gose. Nabiziko ari abariko baranyumva bigira ko batari ko baranyumva, ariko bariko baranyumva. Hariho nabandi bari ku marezo sosiyo bariko baranyumva. Nimba warabyaye umwana waramutaye ruguru, ukaburi kurakora akazi ngaho, ugumuturitse inyama n'amafiriti n'ibindi, muvane hari ureke kumugaburira biriya bintu hariya, muzane abeho neza, azoga ivyo uriye musangire. Mujane ku ishure ryiza yige, umurere mukurikirane musuive. Utamubaye hafi azohura n'ingorane nawe wahuye nazo. Man dufashe cyane gose. Hallelujah. Ndabisubiyemwo, ntagiye na kimwe umwana aza ari umuvumo. Umwana igihe cyose bishitse akaza aba ari umugisha. Ngo nabona ngo takundi no murera, nabone wewe urazi, wewe wakoresheje wewe winga kugira ngo ubushika hugeze uyu munsi, ko warezwe n'ubuntu bw'Imana ugatungwa n'ubuntu bw'Imana. Reka umwana abeho, live a child live. Man dufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako murakumvise? Nimba uzi ko ufise n'umugenzi, nanse kuvuga ingaruka ziri muri ivyo n'ibindi kubera umwanya dufise ari mutoya, nanse kubijamo cyane gose. Ariko if you know you have a child, uwo mwana uri kuraturubika, ufata nabi, utamwereka care, utamufata neza, hari abantu bariko baratanga ama miliyoni 20, 30, 40 kugira ngo baronke
imbuto zishobora kuvamo umwana, bashobore kuvyara umwana. Hari abantu bariko baraja hanze kugira ngo imbuto zabo bazishire mu mashini zive mu mwana. Hari abantu bariko barariha miliyoni 15, 16, 20 kugira ngo baronke umwana, just to have a child. Mana dufashe cyane gose. Nawe uwo mwana Imana yaguhaye, umwakiriye nkaho utamushaka, be proud. Nimba wasamye umwana yagezemwo, mutware. Hari umuntu amunyegeza akambara ibihuza akabigeza hariya, mureke umwana bamubone yagiyemo. Mana dufashe cyane ngo sinshaka ko babona ngo ko nasabe akagenda yihokesha ngo ntibabone umwana uri kuramutera ingaruka zitari nziza zizohungabanya ubwenge bwiwe n'ivyumviro vyiwe muri kazoza kiwe. Igihe cyose umwana avutse muri condition mbi no guturubikwa mu buryo butandukanye, biramugira ko consequences zigenda zimukurikirana mu misi yiwe yo kubaho. Yesu natufashe. Mwiyerekwa ndiko ndasenga, Imana yanyeretse impemu mbi z'abakobwa n'abagore zihaguruka ikuzimu, ziza gusambura ingo z'abantu bubatse. Zikabasamburira gute? Zimwe na zimwe zikaza zije gusambura mu buryo bwo abakobwa baza gutwara abagabo b'abagore bubatse. Mana dufashe cyane gose. Haleluya. Abagore bubatse bakaba baracumukuranye, bakaruha ruguru, bagapambana n'amaisha, bakabona umuntu atangwe gutwara akaduga, bakabona umuntu atanguye kugura akazu, bakabona umuntu atanguye gusesuka yambaye neza. Abakobwa ni nakubonye, bakaca batangura kugenda kuza gutwara imitima y'abagabo bubatse. Ugasanga mu gishingo cy'umugabo wawe gutaha mu rugo, umugabo wawe gutaha mu nzu, yagiye mu bagore, yagiye mu bakobwa, yagiye kuzunguruka. Mu gishingo cyo gutanga rasyo, amafaranga ariko yarihira uwundi mukobwa geto, ariko amurihira inzu, ariko amurihira amashure, ariko amurihira amazu, ariko amurihira ivyo kurya, ariko amwambika imyambaro. Mu gishingo cyo kurera abana yavyaye, ariko aramwambika, uwundi ariko arya ivyo kurya bizimvye n'amaresitora azimvye. Ariko nawe mwaruhanye, wamubaye hafa gwaye arusha remerewe mu ngorane, wamwemeye mu bihe by'ubukene, ugakubitika ugahura n'ingorane. Imhemu nk'iyo Imana yambwiye tuyirukane mu buzima bw'abantu mw'izina. Wa mukobwa we, Imana iguhereza umugabo wawe, ureke kwirukira abagabo abandi mw'izina rya Yesu. Haleluya. Ndabizi abantu bashobora kudafashwa kuri aya majambo, ariko hari abantu bafise agahinda benshi. Hari abagabo bariko bararira, hari abagore bariko bararira. Mana dufashe cyane gose. Hallelujah. Have seen it in my vision. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Umuntu wese nimbura umudamu ari ngaha, ariko arakoresha uburyo buri sexual attraction bwo kumukwega, mu buryo bwo kumuprovoka, no kumukwega mu buryo bw'ibinyoma, no kumukwega mu buryo bwo kumubesha, kugira ngo agusambure urugo rwawe. Uyu munsi Imana irekure ubushobozi hejuru yiwe, nasubire kuvuronka ububasha n'ubushobozi mu buzima bwawe. Imana igutandukanye n'uwo muntu, Imana yubaka urugo rwawe mw'izina. Haleluya. Kwiko udashobora kwishira mu kibanza ciwawe uvuge niyo bari jewe nubatse bariko baransamburira byari kunezera. Mana dufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Yesu nadufashe cyane gose. Icawe kizokwamara icawe, umugabo wazokwamara uwawe, umugore wazokwamara uwawe. Nta kintu na kimwe kizogukura mu biganza Imana yaguhaye. Ndasengera n'umuntu wese ari hano ataragira icarose, Imana igira ico yugurura, ihagarike imigabo n'imigambi yose y'abadayimoni. Turi kumwe ngo tele haleluya. Mana dufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Yesu nadufashe cyane. Yesu nadutabare. Yesu nadufashe cyane. Dukomere Imana amashi menshi. Ndabizi hari abantu batazokubwira amajambo nk'aya, badashobora gutinyuka kuyavuga, ariko ntitushobora kureka kubivuga kandi ari ukuri. It is real. It is happening outside here.
nibyo kandi biriho kandi biriko birabaho hano hanze. Imana dufashe cyane, ariko Imana ikurinde kandi igugote kandi kuzitirire mu izina rya Yesu. Imana dufashe cyane gose, Imana dutabare. Dusomere Samweli, ngiye kurangiza. Wirinde mu izina rya Yesu. Nimba ubonye bariko baranywa inzoga, itandukanye nabo, ntuje kuboregwana nabo. Imana dufashe cyane gose, wirinde kuboregwa, wirinde kuboregwa. Nimba ubonye bariko baranywa ibimogi, itandukanye nabo, reka kwifatanya nabo. Ubonye bariko bararara amajoro mu maclub biyonona bigira nabi, ukabona ko nta kazoza bafise, itandukanye nabo, reka kwifatanya nabo. Ubonye abantu badaha agaciro kazoza kabo, itandukanye nabo, reka kwifatanya nabo. Reka ndakubwira, uburemere ushira muri fondation, uburemere na investments n'inguvu ushira mu kubaka fondation yawe ni bitanga insiguro na destination ya kazoza kawe n'agaciro uhereza iyo uri kuragenda. Ni kuvuga fondation yawe ari bwo buzima bw'uyu munsi, uko yubaka mu buryo bukomeye, uko yubaka mu buryo buhambaye, uko yubaka mu kwirinda no mu kwiproteja, bikwereka iyo uri kuraja, bikwereka iyo uri kurajana abana bawe, bikwereka iyo uri kurajana umugabo wawe, bikwereka iyo uri kurajana umugore wawe, bikwereka iyo uri kurajana igikorwa Imana yaguhaye. Your foundation, how is your foundation? Fondation yawe yubatse gute? Yubakiye kuri uyu mwana wakiriye cyane? Imana dufashe cyane gose. Bareke biyo none, nta kintu na kimwe cya special bariko baragusumbya hajya. Inyuma yo kunezererwa na biri ibona umengana umunezero byo kwiyonona n'amadepression n'agahinda n'amarira n'ukwiyanka n'ukugomba kwiyahura n'ukugomba kwica n'ukwiyanka gusa. Hari ubundi buryo ushobora kwinezerezamwo atari uburyo bw'ibyaha. Imana niyaguhereza umwambaro mwiza wambare, Imana niyaguhereza amafaranga sohoka ufungure, ambara neza, inezereze mu buryo bwiza. Hatagira umuntu avuga ngo pastor nawe ari karadukabiriza, ari karatubuza kunezererwa no kwenjoyinga. Nta muntu n'umwe ndiko ndabuza kwenjoyinga, mugabo umenye yuko every choice you make has its results. Amahitamo yose ugira afise resultat yayo. Cyo kintu muranyumvise? Mwanyumvise? We wanyumvise? Mvuze gute? Amahitamo yose ugira mu minsi yawe yo kubaho afise resultat. Every choice you make, ni wahitamo kwiyandarika bifise resultat yabyo, ni wahitamo gusenga bifise resultat yabyo, ni wahitamo kwisepara ukishira ku ruhande ukegera ubwoko bw'Imana, ukegera abakozi Imana, ukegera ubuntu bw'Imana, bifise resultats z'ubwiza bw'Imana n'ubuntu bw'Imana. Ni wahitamo kuba umusambanyi bifise results, ni wahitamo kuba imborerwa bifise resultats, ni wahitamo kuba umunywa mu bifise resultats, ni wahitamo kuba mutu wa mbeya urusaku bifise resultats yo kuva ko n'abantu bose bakaguheba, abantu bose bakitandukanya nawe, ukisanga uri umuntu wenyene atabantu kigira mu buzima bwawe kubera uri umuntu w'urusaku. Ni wahitamo kutaba umwizigirwa, nabyo nyene bifise resultat. Uzokora ibintu ariko uzokora kanya gato, ntuzokora igihe kirekire. Kandi naho wowe ufise ingabire imeze gute, naho wowe ufise ubwenge bumeze gute, utabaye umwizigirwa ngo wubake fondation nziza, ngo ugire amahitamo meza, kazoza kawe nta kintu na kimwe kavuze. Sinzi ko nigishije umuntu ngaho uyu munsi. Man dufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. We teach you, turagerageza kubigisha. Ndabinginze mukunda inyigisho. Umwana wese mu ishure adakunda kwiga, like igihe cyose umuntu yaje mu ishuri akamva nashaka kwiga, iyo kuru yiga ntiyigera yimenya kubera ko wumva udashaka kuyiga. You cannot know. Nimba utashatse kwiga ururimi runaka ntushobora kurumenya, ariko turabigisha, twagerageza kubabwira ukuri kugira ngo mumenye ukuri kandi muguhagarare ko neza. Dukomere Imana amashyi. Hallelujah. Fata mugenzi wawe ikiganza, ndakubwira ijambo mubwira. Apana gufata babiri, fata umwe. Mubwire nta mahitamo yose ufata
amahitamo yose ugira afise ingaruka. Hitamo neza, ejo uzobaho neza. Kandi nuwahitamo nabi, ejo hawe hashobora kutakunezera. Mani dufashe cyane rwose. Choose well. Emera ukurikira inzira y'ubuntu bw'Imana. Uyu mwana umwakire. Wabaye mu gihe cyo kwakira uyu mwana, emera just wemere bashake bakwite ngo wabaye ikigira 10 cy'urushengero, ngo uri umuntu w'urushengero, you are church boy, you are church girl, you are church, uri umuntu wo kurushengero, umuntu w'urushengero. Nta ngorane, bareke babikwite, ariko navyo bifise resultat. Ejo imbere Imana izokuduza kwambika ubwizi, kwambika icubahiro, kwambika ubumezi. Nabo ingingo zabo bafashe bazogaruka, bamwe amenyo yaravuyemo kubera akaboregwe, abandi barononekaye kubera ibyaha, abandi bariko baricuza, abandi bagize amashwa mabi, abandi herezo ryabo ryabaye ribi kubera amahitamo mabi bagize gute bagize. Imana ikurinde kugira amahitamo mabi mu izina rya Yesu. Samuel wa mbere, Samuel wa kabiri, sorry, igice cy'icenda ku murongo waho w'8. Igice cy'icenda uhere ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'8. Wihute, aha niho ndangiriza tuce dusenga. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nuko Mefibosheti Dio mwene Yonatani umuzukuru wa Sauli arenguka imbere ya Dawidi, akubita inkoro hasi aramunamira. Dio maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti, aritaba ati sabwe. Dawidi aramubarira ati mpore, ntaco utinya, kuko nazobura kukugira neza kubwa so Yonatani, kandi nzogusubiriza amatongo yose ya sogokuru Sauli, kandi uzohora urira ku meza yanje na ntaryo. Amen. Komera Imana amashyi menshi cyane. Igihe cyo gusubizwa ibyacu twanyazwe kirageze mu izina rya Yesu. Igihe cyo gusubizwa icubahiro kirageze mu izina rya Yesu. Igihe cyo gusubizwa icubahiro mu muryango wawe kirageze mu izina rya Yesu. Sinzi ko hari abantu tukiri kumwe cyangwa bamaze gutaha. Igihe cyo gusubizwa igikundiro cyageze mu izina rya Yesu. Igihe cyo kubahwa cyageze mu izina rya Yesu. Igihe cyo kwambara ubwiza cyageze mu izina rya Yesu. Morodekayi umaze igihe uri kwa Makiri, hari Irodebari, ariko igihe cy'Imana Imana yagushiriyeho cyamaze kugera. Niki Imana yavuganye naje